ndashima Imana ingene namaze iminsi 21 nkomeye kandi nkayimara neza ndabishimira Imana. Ikindi cya kabiri hamwe duhezagiwe Imana iduhaye amakado reka nasanze munyanaje amakado yashize yasanze cyubahiro. Amen. Thank Imana ndayikunze kandi Yesu ashimwe. Jewe nanditse umutwaro nanditse mwibanga ama nasenga Imana muraga amasengesho hanyuma ku munsi ugira gatatu uwo mutwaro turishuko ndabishimira Imana. Ikindi nacyo kumasha nari imanutse mvuye ruguru nandura y'imodoka ica iracika Imana iramukingira ntitwabara. Amen. Dukomera amashyi Umwami Yesu. Yesu ashimwe kandi akaze nk'ahashimira Imana ko Imana yanyokeye iminsi yo kubaho ku munsi wa Mungu jewe naragenda nje gusenga mu gitondo numva mfise umusonga muri uku kuguru ndabifata ibisanzwe nibaza ngo ni ibintu bisanzwe nshitse ngaha ukuguru kwaravyimbye hageze aho dutaha ukuguru kurakakama kuravyimba rwose none ndashimira Imana ko ukuguru kwakize kandi ikindi nongeye gushimira Imana ndashimira Imana ku munsi wa mbere niho naciye numva iburi mbi numva ko hari umuntu yapfuye ariko Imana yaramuzigamye twaragiye umuryango urava ruguru tugiye ku maziko dusanga uwo muntu aracyahema none ndashimira Imana. Dukomera amashyi Umwami Yesu. Amen. Imana iri ku kazi cyangwa iri ku kazi? Abantu bagiye ku maziko bace basanga umuntu aradora kudoze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Ariko Imana y'icyubahiro. Yesu ashimwe. Kuwa Mungu barukurikije abantu bemeye intebe n'izirenga jewe nanje ndavuga none je ndashaka kubona ikintu nemerera Imana ndahaguruka atahantu namwe nzi ikintu na kimwe. Ku munsi wa kabiri nsabona telefone y'umugisha tuzavugana ariko Mana urakoze cyane. Rero nariko ndashimira Imana ko icyo nemeye nakizanye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bandi do umugisha kubera iyo telefone y'umugisha. Imwe nagurutse ngaha nshimira Imana igitangaza Imana yarayinkoreye. Jewe ibyo turi muri seriye navuyeyo cyane gufungura baca bampa acide bampaye acide nkiheza kubifungura nzanumva umutima wose uri kuraguruka nzanumva umenga ubwenge bwose buratakaye mugabo naciye ngenda ndanyaruka nshashika muhira ndafukama ndasenga numva ibintu biza kundiga nyene numva hawose umutima wose ugomba kugenda camitana y'amavuta mwasengera ndayasiga ngaha ku muhogo yasikira no ngaha ndatelefona pasiteri ati mufashe gusenga jewe ngahitije kumpa amashano. Niho rero uko nyene nkiza gusenga nshitseho y'amavuta naciye ndahwa ivyo nariye vyose ndabidaho Andike ndaririmba indirimbo ya 49 twaririmbye muri serie ndasoma nyene nawe twasomye nyene ndanya nizeye yuko nakize. Ubu rero ndashimiye Imana kuba ndi muzima naho Satani yari yashatse yuko narapfuye. Ndashimira Imana yarayihambuye mumfashe tugikomera amashyi. Amen. Ibi navuze biyo najya jambo twariko bazoguma bibaza n'ubu baracisonzesha ngo mpaka upfuye ariko ntuzopfa bazokwicwa n'inzara bonyene. Imana nishimwe. Imana nihabwe icyubahiro. Anje nagomba gushimira Imana mu majambo make. Jewe nabaye hiyo ruguru muri rirare haraza umumama arambwira aha hantu natanguye kumva umukozi w'Imana ku radio burya umumama turiko turagenda narambwira ataho hantu ndahazi havuga none ko nayirirwa ngaho mw'isoko muri Kotebu wombwira ko araho naho nyene caravuga ati rero reka ndahace ndaza turabona n'umukozi w'Imana arambwira ati hariho amasengesho y'imisi 21 uzoyabemwo ndaza ndayirirwamo kwa gatanu ndasubira kwa Mungu. Ibyo bambwiye narabibonye nukuri ndavuga ku mutima ati yo ni iby'Imana. Ibyo ni Imana yambwira
ko Imana izokoresha n'ibiti n'amabuye Vuga je. candaronka umugisha abana kuwa mbere baragenda kwiga kandi nari nayemeye intebe ngaha n'ubu nayizanye kubw'ivyo nzobandanya shima. Amen. Dukomere amashyi umwami wacu Yesu.